Heze hari zari nkino za FA Cup ariko kandi ino weekend zagarutse ku rukino ruzotangura hakiri kare ejo saa 8 n'igice ruzohuza Nottingham Forest na Manchester City hagati ya ekipe ya gatatu na ekipe ya kane basumbana wanashima inota rimwe ryonyene ariko kandi ku munsi weje nyene saa 10 kuri juno ya 28 ekipe ya Liverpool bazokwakira ekipe ya nyuma ya mbere ni ya nyuma Liverpool izoba yorohewe yakira ekipe ya Southampton. Brighton and Hove Albion bazokwakira Fulham. Ino ekipe ya Brighton ni ekipe ifata ikibanza c'8 bazokwakira Fulham y'icenda basumbana nabo nyene inota rimwe ni match izobikomeye cyane gose. Crystal Palace ya 12 badafise Jean-Philippe Mateta yagize ikibazo bazokwakira ekipe ya Ipswich Town ya 18 zosanyene nako saa moya n'igice z'ijoro. Brentford ya 11 bazokwakira ekipe ya Aston Villa ya 10 imigwi Kurikirana no weekend ni izohangana ugiye kuraba kuri classement niko bimeze ariko kandi saa 3 z'ijoro Wolverhampton ya 17 bazokwakira Everton ya 16. Umve rero ino journée igiye guhuza imigwi igenda ikurikirana. Ekipe ya Chelsea ni ya gatanu hoho biratandukanye ku munsi w'Imana saa 10 Chelsea zokwakira Leicester City ifata ikibanza cha 19 ariko Tottenham Hotspur ya 13 bazokwakira ekipe ya Bournemouth yindwi izo saa nyene saa 10 ariko Manchester United saa igihe cy'isa 12 n'igice ni ya 14 bazokwakira ekipe ya Arsenal ya kabiri. Izo ni match zo ku munsi w'Imana. Ku munsi wa mbere West Ham United ni ya 15 bazokwakira Newcastle ya gatandatu. Muri rusangi rero nuko nibaza ko arakaryo keza kuri Liverpool na Kiki na Yves kubandanya bagenda bagana ku gikombe kuko sinibaza yuko Southampton arico yokora imbere ya Liverpool. Amahigwe ni make nibwo ari Premier League mbahigwe afise Liverpool c'est vrai kuko izo biri muhira izo Anfield bitandukanye na Manchester United zoba ikina na Arsenal. Ubona yuko ni Manchester United imva bibi ariko iyihuye na ekipa akomeye turamaze kubona isura ibifise rero ni match zibiri zitandukanye kuri bo ariko mbona yuko ivyo Arsenal yatweretse kuri PSV tutari twiteze ni cerekana ko Arsenal ekipa ikomeye izije iri kurarondera ishobora gutangaza Manchester United nubwo tuzi Manchester United mu match akomeye ikunze gutangaza ikipe zikomeye iri mu bihe biba ariko iyigeze imbere y'amakipe akomeye irihagarara ko rero vyumvikana ni match zitandukanye zishobora guha umwe amahigwe ariko novuga ati mu gihe iyi Liverpool yotsindiye match ya Southampton hama Arsenal ntishoboye gutsinda Manchester United ndibaza yuko twoba tugeze ahantu tuvuga ibindi kuvyerekeye igikombe kuko nivyo hasigaye amajona atari menshi ariko ya bwa buryohe bwinshi bwo kuvuga ati nakarakirwa gikombe buzoye ko buragenda buzoba uriko buragenda. Bon ni match ya Arsenal na Manchester United ya Alonso mu myaka 15 iheze kumanuka yari iyo match ikomeye cyane mu Bwongereza. Niyo match yari ikomeye cyane mu Bwongereza kuko iyi migwi yagabuye ibikombe byinshi muri iyo myaka. Area Arsenal ko bikombe yagiye gusa nirangiye nka 2007 kuko hariyo kuba igikombe cyanyuma batwaye nuko iyo myaka hari giye waba we expecting ko bagiye kugitwara mugabo gasanga ntaco batwaye ico nikindi kintu. Kuri Manchester United avec Ferguson kugenda umva ni myaka noneho iyi migwi ibiri cyambere ihuriye ko nuko mu mateka ya Premier League ni byahabereye byose niyo yatunza abamenyereza igihe kinekire kandi babaye successful ku gice kinini cy'umusaruro w'iyo migwi ibiri. Ndavuga Alex Ferguson ku ruhande rwa Manchester hamwe na Arsene Wenger n'abatama bubahana cyane n'abatama bagize byinshi bahurira. Après rero iyo myaka bamwe baragarutse n'ingoga mu gusubiriza uwo mutama sa Arsene Wenger ndavuga Arsenal baronka Arteta agarika ekipe nziza ibarizwa ku gikombe nk'ino myaka 3 iheze. Ariko mu myaka yose yakurikiye imatch ya Arsenal na Manchester United ni match yamikomeye nkuko Kiki yari karayivuga ariko Alonso akakarigo katangwe gutakara uno munsi
nta n'ikintu umengo kiriko kiraba kubera ikiyo classement ya Manchester United noneho na Arsenal isa nuko umengo buke yagiva ku gikombe uno munsi nta n'umuntu yoja ngaho ngo akubwire ngo urikiriruka cyane ku gikombe na Liverpool ibyo byose birazana muga gutsinda biri important ko ari we wese kuko uno mugabo Amorim afise ico bita pressure idasanzwe kuri Manchester United gutsindwa match ndivyo je ko bwanje ku mugoroba wetu twaza kubigaruka ko yagize resita nziza muri Europa League mugabo atsinze Arsenal yoba yubatse hari akantu ko kuvuga ngo arakreya imisi mikeya y'ugukwega impwemu agahumeka bukebu ku ruhande rwa Arsenal bamaze igihe bifitiye ibibazo by'ubusatirizi umuntu aribaza Alonso ati ibyabaye ku munsi wa kabiri muri Champions League cyari ikintu nyene utazi yo giturutse canke ni Arsenal nyesho kubikora ikabisubiramo Manchester United niyo ekipe yakuyemwo Arsenal muri FA nubwo nayo nyene yahavuye ivamo ivyo byose ni ibintu bikreya enjeu iyo match donc irimwo tuntu nyene tudashobora kubura dutuma iyo match igira ibintu byo kuyitega kuno munsi Arsenal itanguye kuyumvira bibiri nyimba avuga ngo ntirahebe igikombe ca Liverpool mugabo itanguye no kuyumvira ko inasamaye bazohava bayikwega abari nyuma yayo ndavuga ino ekipe ya Nottingham Eresma nayo nyene Nottingham ntiyorohewe nkuko Arsenal itorohewe kubera umwe afise City uwundi afise United urumva City zokina na Nottingham City rakine gutsinda Nottingham kugira ngo yizere kuza muri Big Four iyo ni yindi match ni yindi yanje ariko Arsenal nayo itegezwe gukora ibishoboka byose ni match ya dimanche Arsenal izokina mercredi muri Champions League siko urumva 19h30 ubu rero Arsenal irageze ahantu noneho 18h30 urumva kiki igeze ahantu ijya gukina na Manchester byo kuri biroroshe kuko Alonso tugiye muri championnat babuye muri Champions League basubira muri inde basubira muri Champions League Arsenal bafise koroherwa kuko cette fois bazoba bari Old Trafford mugabo bacagaruka Emirates inguvu nyinshi kikuri ucibona bimwe nakubwiye il faut gukarikira match ku yindi kuko iriya uyikinye neza iragwaga yigwe kuko uzotegura retour ya ijya barahejeje urumva kandi yabashize mu mwuka wo kwitegura neza ya Manchester United bivuze ngo kwitaho kimwe biragufasha ahubwo kuja ku kindi ntushobora kuva kuri no escalier wiyumviriye iriya kandi zizo ngaha utaramenya ukuntu uzitambuka kuri Arsenal rero nivyo kuri classement nuko sezo ziko ziragenda Arsenal si United irabasumba gosi na etat de forme n'ibintu byose na sezo yabo ko birikiragenda mugabo match ntishobora koroha kuri uko uba uharura sezo y'umwe canke ugaharura iy'umuntu ni match noneho ino n'imigwi bifise nuko gukinira ku mazina yayo cyane gusumba ayo maforme gusumba nubwo ivyo birimo warabonye ivyo yagiriye Liverpool Manchester City nuko nayo nyene yari muri ivyo bihe mugabo ivyo yagiriye Liverpool baranganya bari ku rwego rumwe muri kino gihe iyi match zo bikomeye cyane rwose nuko rero no kurindira zo ari ku munsi w'Imana Manchester United zo bari ku kibuga cyabo Old Trafford kuhangana na Arsenal ni novuga hari anye United hari iri mu kibanza cya 14 banganya amanota ni ya 13 Tottenham Hotspur nabo bari mu bihe bibi cyo kimwe nayo ariko barasabwa novuga gukora byiza bisumbirije nuko Nottingham Forest zoba yakiriye City ejo nakayo keza kuri City kuza gutora novuga ico kibanza cya gatatu ibi nabyo bira avantage Arsenal kuba bakinye hakirikare kubera iyo Arsenal igiye gukina na Nottingham itikanga ko dufate nk'ubu Nottingham City bayi capable gutsinda Nottingham ni avantage kuri Arsenal koko muri bya biyaro byo kuvuga ngo utanguye kukwegera Nottingham ngaho urumva abagiye bazaba bayistofye biragira ariko kuri City mugizo biri kwiraza zo bishikanye 50 oya City ni iri kure gato ya Arsenal oya none si nota Nottingham ni nota rimwe kuri City 53-54 uri kurarana performance za City harukuno City mu bisanzwe none wowe utinya Nottingham gusumba City banzo ntahure kwa banzo ntahure cyo ndiko ndavuga nakubwiye ku mugongo wa Arsenal
hari Nottingham Forest gushika uno munsi Ariko iyo utangura guharura uharura uwo bakurikirana kwanza Nottingham inusha amanota ngahe rimwe sawa urabona City urashira hamwe n'ubushobozi bwayo iri kiragaragaza muri ino sezo uraba sezo ya City ni ya Nottingham biratandukanye Nottingham irashobora kwaakselera ariko City urabona igira ibibazo byinshi cyane sinavuze ngo Arsenal ngo irayitinya mugabo nakubwiye nti resulta nziza kuri Arsenal muri no match nuko ari Nottingham yotakaza kuko ivyo ko aravuga Nottingham ingene bimeze ifise 48 points Arsenal ifise 54 points nukuvuga yuko ni 54 54 points Nottingham yotsinda City urumva ikigira 51 urumva izo bagiye A3 points mu gihe Arsenal itotsinda Manchester cyayi basi yegarije kuko ivyo byakunze gushika muri izo match zikomeye nk'izo yegarije gira 55 c'est-à-dire différence de 4 points 5 points zibaye izonye urumva yuko izo biri kwabegereza buhoro kandi urumva Arsenal urabona Jake nako ndavuga yuko Arsenal nka Arsenal bivanye no uvuga niri higano ukungene rikinwa umu adversaire yotinya cyane gose hagati ya Nottingham na City Jenny baza yuko yoba City kuko ngaha ni difference inota rimwe hagati ya Nottingham Forest na Manchester City rero barakinye retour City na Arsenal na City retour ntibarakina ntabwo barakina baratsinzwe bitanu barakinye nibyo baratsinzwe bitanu nibyo barakinye rero nako ndavuga ngiye gatoyi nako ndavuga ati ino City bivanye no vuga nibi bihirimwo birashobora kuyikundira bakabivamo ugasanga banakoze navyiza gusumba ino kuko ino Nottingham Forest je nta garanti ndiko ndayiha cyane gose wanashima nivyo no equipe iri kwiratena kugeza kuri ano majourne ariko niri irampa garanti yuko izoguma muri kino kibanza kuko yigeze kuba ari ya kabiri uvyibuka inyuma imbere ya Arsenal amanota atari make amanota nk'atanu gutyo ntibyigeze biba byabaye inota rimwe bakagenda bakagira bagenda banganya nta manota atanu ntibyigeze biba ariko rero uraba Arsenal imaze kwica ko amanota ngahe amanota agera kuranga amanota 6 ayo ni menshi ni nayo mpamvu ndiko ndavuga rero ati ino equipe iri kwigenda isubira inyuma wewe uri kusuzugura Nottingham tuzoza rende ngaha otubisubiramo City ubushobozi bwa bw'ino saison Jesse ntiri favori imbere ya Nottingham kubwana naravye nka match nka zibiri Nottingham ifise urabona ko ubu bazokina na City ishoboye gutsinda City ni example itsinze City azoba ari sawa ijuru ni kurikira City ifise Brighton ariko Nottingham ifise Alex Terrier izokina na Ipswich urumva niyo iri avantage gato sivyo kwacugaruka ku yindi journée City nizo bimeze neza kina na Leicester City Nottingham na ichikina nande Nottingham izocikina na Manchester United urabona Alonso ibiharuro bya City n'ubushobozi bwabo bagaragaje ino season nukuraba Big Four sukuraba gukwega iya gatatu ni ya kabiri ni ubushobozi bwabo nukuja muri Big Four wewe ngaho nta nibiharuro musangiye na City nyimba wewe Arsenal 6 points 6 points kuri Arsenal kuri izi journée zisigaye erega wowe wibagiye City ino yuko na Nottingham Forest kubafata nivyo vyerekanye ati Arsenal kumburengira ngo ya hevira iravuga ati turabizi ahubwo ikintu Alonso yaravuze kineye kwiyumvira ngo kuri ino match City kwitsindwa suguhebura na Big Four erega ndabira ku mugongo wa City naho harabandi hari Chelsea hari Chelsea bayirusha ngahe inota rimwe bayirusha inota rimwe none bakuzwa na Nottingham bacaja he bacasohoka na Big Four yagusohoka Big Four ino migwi yose biroroshe kwisohoka Big Four ni Nottingham Forest biroroshe kwisohoka Big Four kuko Chelsea isumbanga amanota 2 yonyene ariko Nottingham ikora amakosa make yavuze bugingo botsinda Nottingham botsinda ahubwo ikintu coba nuko banganyije aba Big Four yoba igira ikibasere gose naho nyane
gusa Nottingham umugani wawe kuba yatakaje amamatch muri izi june ziheze yagiye kuriska umwanya wayo wa gatatu. Nottingham imaze 3 match datsinda iki kimenyetso kigaragaza yuko itagarantisa Big Four ngaha yogwanira abantu benshi kuva kuri Chelsea kuva kuri Newcastle FC 44 bose bokwiruka ndaza na Bournemouth yo kwigeza neza ise 43 na Brighton gusa agenda akabwiye kuri City na bya bintu byabo oya bijya bintu je nabonye City yo bikosobora wanashima avec abana izireki bagize City izireki bagize mu kwezi kwa mbere zirashobora kubasuguma wabonye joueur dimo wa City uno kuko ngwe kwezi joueur kusano muri iriya City yuriya ko yo ega ni atu kuko bica bigaragaza ko defense yabo iri kwira igiteye ubwo kinumvikana uno munsi muri no myaka uretse City itegereza ko bishoboka byose ije muri Big Four ikine Champions League mwakuza uno munsi ibintu bigoye ubora gatikeza kubiya kane bugingo City itoja muri Big Four eba ni bya bindi tuzowa tuvuga tuti ni sezo yabaye mbi irabana mbi cyane City tuzoyibona muri Champions League abazokwita kuno munsi kubona yuko tubuze Newcastle muri Champions League sigitangaza kubura Chelsea muri Champions League maze imyaka sigitangaza ariko kubura City muri Champions League mwakuza kizoba ari gitangaza nuko ni Liverpool ya mbere amanota 67 ya kabiri Arsenal amanota 58 ya gatatu Nottingham amanota 48 ya kane ni City amanota 47 ya gatanu Chelsea amanota 46 Newcastle ya gatandatu amanota 48 hama equipe ya Bournemouth ni yindwa amanota 43 Brighton y'umunani amanota 43 nyene Chenda ni Fulham amanota 42 bayanganya na Aston Villa y'icumi na Brentford amanota 38 Crystal Palace ya 12 amanota 36 Tottenham Hotspur ni ya 13 amanota 33 bayanganya na equipe ya Manchester cyo kimwe na West Ham ariko Everton ni ya 16 amanota 32 Wolverhampton ni ya 17 amanota 22 hama equipe ya Ipswich ni ya 18 murongo tukura amanota 17 cyo kimwe na Leicester City ya 19 amanota 17 hama Southampton ni ya 20 amanota 9 yonyene ni mu gihe nakumukinyi atsinda vyinshi gusumba abandi ni Mo Salah ageze mu bitsindo 25 Erling Braut Haaland ageze mu bitsindo 20 wa Manchester City hama Isaac ni wa Newcastle bitsindo 10 ni 9 tuje muri La Liga tunyarutse cyane gose kuko La Liga bageze kuri jumla ya 27 ku munsi wejo niho hazoba inkino isaha 9 Celta Vigo izokokera Leganes isaha 10:15 Deportivo Alaves yakire Villarreal isaha 1 n'igice z'ijoro Valencia yakire Real Valladolid isaha 4 z'ijoro ku munsi wejo FC Barcelone izokwakira Osasuna hama ku munsi w'Imana isaha 9 Getafe izokwakira Atletico Madrid isaha 10:15 Real Madrid yakire Rayo Vallecano hama Atletico Bilbao isaha 1:30 ku z'ijoro yakire Mallorca hama ayo masanyene Real Betis yakire Las Palmas isaha 4 z'ijoro Real Sociedad yakire Sevilla ku munsi wa mbere Espanyol Barcelona zokwakira Girona classement Barcelona champion cha mbere na 57 yakurigwa na Atletico Madrid 56 ya gatatu ni Real Madrid amanota 58 ya kane ni Atletico Bilbao ya ifise amanota 48 aho tubona imigwi irahatukura ni Valence ya 18 amanota 28 ya 19 Deportivo Alaves amanota 33 Real Valladolid ni ya nyuma amanota 16 abakemaze gutsinda ibitiro byinshi ni Robert Lewandowski afite ibitsindo 21 wa FC Barcelona hagakurikirwa na Kylian Mbappe wa Real Madrid afise ibitsindo 17 wa gatatu ni Ante Budimir wa Osasuna uyu ni wa Osasuna afise ibitsindo 14 uyu siwe yatanze ubutumwa kuri Barcelona so uyu ati twarabatsinze muri area ati n'ubu turabizeje yuko tuzobatsinda ari benshi bari barayitsinze muri area bamaze iminsi bahondagurwa no mukinyi wa Osasuna by'ukuri yavuze ati nivyo muri ko mugira saison nziza ni imwe mu equipe muri iri en forme
ariko turabagabishije ariko Barcelona tuzoza mu jwiki muzi neza yuko muzotsindwa. Iyi ni Osasuna yatanze ubutumwa hariya kuri Barcelona. Rero ekipe ya Osasuna izogenda gukina na ekipe ya Barca hariya anye mu jwiki, ariko kandi ni Barca itazobifise Pedri ekipe ya Barcelona ejo saa 4 z'ijoro izokina Pedri batamufise, ngira ngo nakaruhuko bamuhaye ahubwo nakaruhuko na Balde yari yagize udu problème iskile na majeur iskile bagize ko match yabaye nini bakoresheje n'inguvu nyinshi, barabonye benshi Pedri yaciye yijyanga mu kibuga. ni match itazokorohera Barcelona kuko Barcelona resultat ntizibaha za Champions League ntizibaha kwicara ngo batekane gose ku buryo bavuga ngo twe umutima wacu wose uri kuri Champions League, ku buryo bahatabamwe ako kantu ko kano. Ni imwe mu match, ni imwe mu equipe yagize resultat nziza za Champions League, mugabo ifise ibibazo muri champion byo kuba ifise match ikomeye ku buryo itababera ikibazo. Ariyo ekipe ya Alonso nka Liverpool match bafise isa no kumengo na karuhuko gatuye isa nkaho umengo yobaho guhema, bayikinira muhira he no guhema, bagacavuga bati iyi ni match dushobora kwireserva gatoya kugira ngo twiyumvire kuzokina match ya Paris Saint-Germain ikomeye cyane tumeze neza. Bitandukana na biriya byo kwa Arsenal baza baratsinze ndwi kuza kwitegurira Manchester United cyane, hanyuma ibindi bakavyiyumvira mu nyuma biroroshe. Muga Barcelona suko barazi yuko kiriya kimwe Benfica ishobora kuza yasaze nubwo ari ico babatsindiye hariya. Donc Barca hari yindi nguvu bagifise yugutegezwa kuzokwitanga bikomeye cyane muri match ya retour. Nuko muri Barca umunyegori wabo Sizisni afise akwije inkino 14 amaze gusamira ino equipe ya FC Barcelona. Muri izo nkino 14 ntaratsindwa na rumwe binahura na saison ya Barcelona ya 2025 ya 2025 baratakaza urukino na rumwe. Ni ibintu byiza cyane gose, ni ibintu byiza cyane gose muri Barca niko biruko banamwemereye kuko ngo bariko baravugana nawe bashaka kumwongera umwaka umwe kuko bari bamuzanye bavuga bati two turara kubera Stegen yababaye. Reka ndakubwiza ukuri burya niba mwongera uwo mwaka Stegen nakigwaye niba mwiteze muri uku kwa kane nabonye yigiriye no mu bindi bibazo noneho ndya divorce yaranze public divorce kandi yahukanye n'umugore kandi bari abagabo iyo bahukanye ni kibazo gikomeye cyane kirabakora ko gose n'umuntu bari babanye imyaka mu myaka 8 ya mariage, imyaka 12 bagendana babanje kubana 12 hanyuma inyuma ya 8 ya mariage baciye bahukana. Ico mu bisanzwe urashobora kumuha umwanya kuko ari muri Brazil n'ivyo no kumutegura psychologiquement bari sawa kuko iyo bishitse uri mu kibuga Yves Alonso ivyo biraperturber equipe. Vyabaye kuri inde, vyabaye ku Pep Guardiola n'umumenyereza, vyabaye ku mukinyi Enzo Fernandez muri Chelsea. Enzo Fernandez yahukanye n'umugore ari mu kibuga, sinzi ko muto nkakugi sinzi ko mwibuka phase retour ingena yitanguye nabi. Ibi bikora ku bakinyi mu nyuma baza kubivuga mu nyuma bati burya muri procedure za divorce bimaze guhera bamuhakanya uyu Maresca muhakanya mwicara sinzi ko mwabibona agaruka ameze neza nje tumubona uwasi Ottobo. Buriya bakubwira inyuma ya Rashford nabo bagiye bagira ibibazo nk'ivyo guhera bana n'abasheri babo aba uwitwa Martial Anthony Martial. Urumva noneho Alonso babara abakobwa bakundanye kuva nawe kumbiriza Stegen ni imyaka 20 nukuva kariyeri gitangura. Uno musi Safediza ashitse muri Barcelona kuko yashize muri 2015 nye batwara ya Champions. Hanyuma ugacisubira inyuma izindi Diza c'est-à-dire ko niyo kariyeri tevuga uwo muntu abakomeye cyane umuntu mubanye imyaka 20 cyane mu buzima buri sentimental nk'urukundo uwo muntu abakomeye cyane kuri wewe. Byagiye bikwa kuri ba Martial rero urabona abantu nyene kamere muntu Alonso iyo uronse n'amafaranga akaba menshi bikora no ku ngeso zawe zimwe Martial rero afise umukunzi kuva mu bwana atangura nyene kusa no kumengo yitwaye ukuntu atagomba kumuhema mugabo wa mukobwa avuga ati
nyimba Martial nakunze kuva mu bwana ashobora guhinduka kubera ko ateye intambwe reka jewe mve mu buzima bwawe muga byakoze kuri Martial byakoze kuri Martial buri Alonso nta muntu ushobora kuronka mu buzima agukunda waramaze gutunga kurusha uko uwagukunza atacufise yabikoze ku munsi wa gatanu haba harimwo byinshi gaho turatanze ikigo kikukazoheba umuntu agukunda ubu kubera ko uronsa amamiliyariti uzoyabona uzobona kubwiye ati tuje muri senari tuyagabura nta mugisha birimo nta mugisha birimo nuko rero turava kuri FC Barcelona tuje kuri Real Madrid ndamutsa umukunzi wayo yitwa Methode mu engineer akomeye yitwa Methode ariko aradukurikirana hari anye ni Real Madrid izo kwakira ku munsi w'Imana Rayo Vallecano hazo ari gihe cy'isaha zingaha 11:15 ni match nayo nyene itazokoroha niko ni Rayo Vallecano tusanzwe tuzi yuko ibangama cyane iri na hafi kuri classement iri mu kibanza 18 izokina dimanche ko izokina mercredi iyo izokina mercredi izokina mercredi Madrid ntizokina mercredi izokina kwa gatatu na Atletico Madrid mardi hazokina Barca none Barca yakinye jana yakinye mercredi yego Madrid yakinye mardi yakinye mardi kusiyo babashe ya samedi bakaronka umwanya wo kuruhuka nuko bimeze nuko kuko na Atletico Madrid nabonye izokina dimanche Atletico Madrid izokina na Getafe ujya rero nemera abafaransa ari niyo bakubita ikonji bati wewe ruhuka ujya PSV yagiye kubya biriya bari barayiruhuriye yimariye imisi 9 iruhutse kuko na Arsenal iri yangudwita yayikinye bari bagombye ko baje gukina bari muri condition zimwe Real Madrid reo nibaza ko ari match itagoye cyane Real Madrid ariko kandi ni match nabonye bavuga umwana wa Eto ari muri Rayo Vallecano Etienne aza yarakinye na Barcelona gusa bahura no ruva gusenya batsindwa byinshi ngo byari bine no mwana ari karaza neza no mu ndwi heze yarakinye baramushizemo anayitsindira ibitsindo rero nawe azoba akinira iyindi equipe se yakini burya abantu nibazi ko Eto muri ziriya zose yatanguye gukinira Real Madrid Real Madrid aja muri Mallorca aja muri FC Barcelona go muri FC Barcelona no kwaronse nkundire ndamutse umundi mukunzi wa Real Madrid yitwa Soweto aba mu ngagara mu quartier ya 5 akunda Real Madrid gose kandi arakunze kudukurikirana cyane gose nuko rero Real Madrid izo bidafise Valverde basuye kandi kumuruhurira Uya rero uraza kubona yuko ubunyaza aza ku magrande bivanye na akayaga problem afise ntabwo umumenyereza ashima kumukinisha no uvuga match zose arafise match avuga ati iyi ni match ndagukeneye cyane gose witwa Fed Valverde rero bariko barategura ngo baricaye staff technique ya Real Madrid isanga ngo imigwi yose iza guhana Real Madrid ngo iza yateguye umukenyuro wo guca kwa Lucas Vazquez kuko ngo horoshe erega nivyo urumva yavuga ati ahantu Real Madrid hoba ni kwa Lucas Vazquez ati rero tuhakorere gose rero bamaze kubimenya bashirayo Valverde ariko cha wibaza nkiri ya match ya Barcelona Barca yorohewe kubera yuko ica kuri abantu oya ibuke match ya Miras harafe yao umunsi wa mbere mbona Valverde ukuntu akinye hariya navuze ni bwabo ndi ari umuntu avunika ikaba avantage ukacaronga rero uronka solution irambye uyu mugabo kugira baze bamukure hajya kuri kabiri ariko arategura yavuze ati match zose uretse iyi jeune musculaire yagize aravuga ati tumuruhurire ntababare ngo tubure abantu benshi nk'abakomeye ati ebana uyo agiye kuba akina harya kuri kabiri atabindi birebire biyumviriye akagaruka azoba ari harya atabindi birebire biyumviriye webaza nk'ubakinye na Barca ari kuri kabiri uriya anye koyo koroherwa Rafinha canke Lamine Yamal ibonye match yo muri match bakinye yuko ari we yaguma atabara nubwo batsinze hari n'igitsindo yakuyemo cyane
rero bamwitege nuko rero nuko match ya Real Madrid ni ku munsi w'Imana saa 11:15 bazokwakira Rayo Vallecano yindwi nako y'umunani urumva ko ni match nayo nene zo tegeza bafise chance kugarura Jude Bellingham azoba yagarutse cyane aje ari fresh amazindwi zingahe zose adakina ariko arimenyereza umwizera ku match nk'iyi ukamwiza no mu Champions League arashobora Real Madrid ni equipe ishobora kugira gutuma ugira rotation nziza buriya nka Fran Garcia arashobora gukina ibubamfu hagati mu kibuga arashobora kuvuga uti reka Modric atangura match urazi ngo Dagirere aze yikinire match urumva ariko attention ntabwo ari match yo gutakaza kuri Real Madrid muri La Liga sinako ndavyumvira uko ndiko ndavuga kuko aragomba no manota imbere yo gusubira muri Champions League arayashaka ko kaheruka menshi kandi hazoba hamwe yogira yindi yerera azoba ari karakrea ikindi kinoko kibatandukanya na FC Barcelona iyi ni Real Madrid ubona ko usari ubu rotation buke yabukenewe hari uturotation duke tuba dukenewe nyene gusa avantage nini niyo yogumiza biriya gusa kaba kubera ko yagarukanye Jude Bellingham ibyo birakwiye nawe yagize icigwa yanditse avuga ngo birampaye icigwa inde Jude uziko Real Madrid kuri match zitanu za La Liga batsinzwe mwimwe yonyene imwe niyo baronsa amanota yonyene Alonso uriya muhungu arabafasha uriya muhungu arabafasha gukrea equilibre y'abari abahungu kuko bari abahungu ntibagira ntibasubira inyuma n'umuntu avuga yuko niwe mukinyi wenyene yisacrifice akaza gufasha abandi kandi no muri aporo y'i offensive niwe wenyene ashobora kuyitanga neza kuko urabe bariya benshi batsindira ku bitsindo by'iwe ma passe decisive cyangwa ukuntu yakoze imipira n'umukinyi donc rero abantu nk'aba buri journée turaba Mbappe tukaraba Vinicius tukaraba nde umuntu nk'uyu ugasanga twamwibagiye muga turi oblige kumwibuka kubera ibibazo ateje bitejwe na absence yiwe aba ni nk'aba Rodri muri Man City bavuye barahungabana urumva nuko rero nuko Barca ariko kuri ku munsi w'ejo saa 4 mu nota hano novuga ino rendezvous saa 4 z'ijoro bazokwakira Osasuna hama ku munsi w'Imana Barca bakinye umunsi mwiza nuko Real Madrid nako Barca ni ya mbere amanota 57 Atletico Madrid ya kabiri amanota 56 Real Madrid ya gatatu amanota 58 ya kane ni Atletico Bilbao amanota 48 ya gatanu ni Villarreal amanota 48 Betis Sevilla ni ya gatandatu amanota 38 Real Mallorca yindwa amanota 36 Rayo Vallecano y'umunani amanota 36 nyene Real Sociedad y'icenda amanota 39 nako 8 FC Sevilla ni 10 hariya mu murongo utukura ni Valence amanota 28 ni ya 18 equipe ya 19 ni Alaves amanota 83 Real Valladolid ni ya 20 bafite amanota agera kuri 16 yonyine Lewandowski afite itsindo 21 ni wa Barca Mbappe ni wa Real Madrid afite itsindo 17 hama Buzimir afite itsindo 14 ni wa Osasuna tuje mu Butaliyano tuje mu Butaliyano nyene turabera mu Butaliyano naho ne barabandanya inkino zabo aho bazobageze ku ndwi hariya ya kangahe mu Butaliyano nabone ubona yuko bariko baregera imbere bazobageze ku ndwi igira 20 burya bagira 28 ku no munsi arukino rumwe ruza kubagira saa 3:45 umugwa Cagliari ruza kuba wakira Genoa ku munsi w'ejo saa 10 Parma izokwakira Torino isaha 10 nyene ku munsi w'ejo Como izokwakira Venezia isaha imwe z'ijoro ku munsi w'ejo Lecce yakire Milan AC ma isaha 3:45 Inter de Milan yakire Monza ku munsi w'Imana naho isaha 3:30 Hellas Verona izokwakira Bologna isaha 10 Napoli yakire Fiorentina isaha imwe z'ijoro Empoli yakire AS Roma hama isaha 3:45 Juventus izokwakira Atalanta ku munsi w'Imana Lazio nayo izoba ikina na Udinese isaha 3:45 nyene zikurikirana ku rutonde Inter de Milan ya mbere amanota 58 igasumbya rimwe gusumugwa na Napoli amanota 57 Atalanta ni ya gatatu amanota 55 Juventus ya kane amanota 52 Lazio yo ni ya gatanu amanota 50 aho mugwa AS Roma
ari umunani amanota 43. Iyindi migwi Mirase yo nawe imeze nabi ni 9 amanota 41. Imigwi hatukura ni Empoli ya 18 amanota 22. Ya 19 ni Venezia 18 ya nyuma ni Monza amanota 18. Abakamaze gutsinda ibitego byinshi ni Matteo Retegui wa Atalanta afite ibitego 21 akurikirwa na Moiskin uwo muri Fiorentina afite ibitego 15 hama wa gatatu ni Marcus Thuram akina muri Inter de Milan afite ibitego 13. Nuko Juve Atalanta ni equipe novuga ya kane ni ya gatatu bazoba bari mu kibuga ibintu bizoba byoroshe cyane match izobikomeye cyane gose izokinwa ku munsi w'Imana saa 3:45 saa 3:45 tuje mu Budagi no munsi baraza kugurura journée ya 25 ni Borussia Mönchengladbach baza kwakira Mayence hazori saa 3:30 ariko kandi novuga haya Bayer Leverkusen ejo bazokwakira Werder Bremen ya 12 ama Bayern Munchen ya mbere bakire Bochum ya 16 Dortmund ya 10 bazokwakira Augsburg ya 11 Wolfsburg ya fata kibanza cy'indwi bazokwakira equipe ya St Pauli ya 15 Hostel Kiel ni ya 17 bazokwakira Stuttgart ya 9 Fribourg mu kibanza cya gatanu bazokwakira Leipzig ya 6 ku munsi w'Imana Eintracht Frankfurt ya 3 bazokwakira Union Berlin ya 14 kugeza ubu hama Hoffenheim ya 13 bazokwakira Heidenheim ya 18 tubangirize mu Bufaransa hari aho bo bazoba binjiye kuri journée ya 25 kuva no munsi equipe ya Toulouse hazawe saa 3:45 y'umunani bazakwakira Monaco ya 4 hama ku munsi w'ejo Stade Rennais ya 11 bazokwakira Paris Saint-Germain ni equipe ya Abibey tarige itsindwa kuvaje kike mugabo bafise umudugo wa Paris Saint-Germain bafise gusa iyi Rennes nabonye aya mu Faransa kweli urya uyu munga dukora hari abantu baba bafise iyo inspiration kuvuga yuko ni ikintu ciza uciye muri ivyo bintu byose burya nimba ari umuntu ameze neza atunganije neza yo wabuze ikintu kimwe kinakenewe kuburiwe ni Abibey kuba warabaye mukinyi ukaca uja kuba umusesanguzi ukaba mukoci bivya batiyeri harabo bihira ariko uravye uwitwa Abibey charisma afise imbere y'abamenyesha makuru ko ravuga urubona yuko ari ibintu abatekanye akwishura neza ageze mu kibuga n'umuntu azi gucreate iyo ambiance umuntu azi gucreate iyo cohesion hagati yawe n'abakinyi biwiwe rero urabona yuko bakinyi bamerewe neza muri kino gihe ejo bundi batsinze 4 Montpellier mu bibanza hari vya nyuma ariko bafite urukino novuga yuko n'urukino rukomeye baragaze kuza bakina na Lille mengarera y'abatsinze sinibuka ko Lille nyetse byo ni ari match imwe amaze gutakaza rero vyumvikana iyi niyo match nayo natwoba ni gipimo cyo ariko sigipimo kuri Rennes iri kwivyukiranye ariko bugingo yo hagarara kuri Paris Saint-Germain iyo bari korerekana pourquoi pas atoy profite avec novuga ino pressure afise ya Liverpool ya exactement ni Paris Saint-Germain taratsindwa muri Ligue 1 ariko kandi ni ari kububure nye nako kabese ka concentration kubera match ya Liverpool bafise ni Rennes kabisa bagiye gukina na nyimba ari gihe kandi Rennes izobiri muhira kuhuriramwo na Paris Saint-Germain ni ibi bihe Paris isa no kumengo yateshejwe umutwe na match retour ya Liverpool Abibeye rero nkoko kike yayikara bivuga umwe mu bamenyesha makuru bo kuri Canal abakonsulta ariko kiki ari ku ntebe y'umumenyereza wa Rennes wa Rennes zunguruza mu bakinyi bose b'abanyafrika bizewe muri uriya mwanya ni wenyene hari abirabure benshi babaye kuri ziriya ntebe mugabo babaye abafaransa nk'abakinyi ba Patrick Vieira ba Komboare ariko uyu niwe mwirabure w'umunyafrika yakiniye equipe nationale ya Afrika yicaye ku ntebe y'umumenyereza muri imwe mu maklebe yo mu byicaro bitanu bikomeye kuri inosi nuko Rennes rero izokwakira Paris Saint-Germain match izokinwa saa 12 ejo ku muhingamo Lille ariko ni ya
gatanu bazokwakira Montpellier ya 18 ya nyuma. Marseille ya kabiri bazokwakira Lens ya 9. Hama ku munsi w'Imana Brest y'10 bazokwakira Angers ya 13. Nantes ya 14 bazokwakira Strasbourg y'indwi. Equipe ya Le Havre ya 16 bazokwakira Saint-Etienne ya 17. Equipe ya Reims ya 15 bazokwakira Auxerre ya 12. Nice ni ya gatatu ya Nyange bazokwakira Olympique Lyon ya 6. Match komeye kwa Mungu saa 3:45. Match komeye gose kuko ejo mwarabonye ivyo Lyon yakoreye ariko kina nande burya ni ejo Lyon yatsinze Victoria Present ubona yuko yari match komeye. Victoria Present nabwo yakinye na Lazio. Victoria Present menga yakinye na Lazio ku munsi w'ejo urabe neza ku munsi w'ejo yakinye na Slavia Bratislava. Bro iyi ni equipe yo muri Rumani byumvikana yuko baratsinze ejo ibitsindo 3 kuri kimwe. Ariko mwibuke yuko iyi equipe izoza ukina nuvuga ko Nice yo profit Nice zo biri muhira izoza ukinda afite umumenyereza wabo yaciriwe amezi 9 atari ku ntebe yasubira abantu amezi 9. Ico cuka kirahari ku munsi waje kuri bando tusharari kuko ntibihuye na Europa League nivyo muri Ligue 1. Ako kantu rero urumva nagahuhuska karimwo nazo bari ku ntebe y'umumenyereza bashobora guprofita Nice akavuga ati ingabo zitagira umutwaro urumva urazigira ko nyene ni baraba profita aho hantu. Nuko rero vyifashe match ya saa 3:45. Reka tuje ku maresita za Europa League tuje tugenda no vuga twakira abantu ku murongo wa telefone. Europa League ejo bariko bakina 8e de finale nabo nyene ni Ajax d'Amsterdam batsinzwe na Eintracht Frankfurt 2-1. Eintracht yo mu Budagi itsinda Ajax. AS Rome yara profisa Atletico Bilbao yahavuye ironka karata y'umutuku. AS Rome itsinda 2-1 cha Atletico Bilbao. Bodo Glimt nabo batsinze Olympiacos yo mu Greece 3-1 kubusa. Victoria Prison nabo bahavuye batsindwa na Lazio Rome 2-1. Lazio Rome yaronse carton rouge 2. Yari match gyoshe gose. Carton rouge 2 ariko bahava batsinda 2-1. AZ Alkmaar baratsinze Tottenham Hotspur 1 kubusa. Kipe ya Tottenham nayo bona kwitameze neza namba. Hama ikino equipe yo muri Romani Bucharest baza kuba batsindwa na Lyon Olympique Lyon 3-1. Fenerbahce nayo yaratsinzwe ya Jose Mourinho itsindwa na Rangers 3-1. Real Sociedad na Manchester United banganya kimwe ukindi kuyikosa rya Bruno Fernandes yo gukora ko ku mupira no vuga no kuboko muri mukorombone baza kuba bagombora igitsindo ca penalty. Real Sociedad yari yatanguye itsindwa ku gitsindo ca Joshua Zirkzee. Nuko vyifashe muri rusangi. Ariko ku munsi w'ejo Chelsea nayo yaratsinze muri Conference League yaratsinze 2-1. Eri equipe ya Copenhagen ni match nayo nyene yari ikomeye cyane. Ariko birangira yitwara neza ino equipe ya Chelsea. Nivyo twovuga reka kumbure no vuga turabire hamwe novuga twakira abakunzi bacu ariko tubanze duce kuri kano karirimbo kanyuma twabemereye kandi ka BK kuwitwa BK akarimbo yise Mbera umwami tugace ku minota mike tuguma tujako turatubaha utuntu tumaze gusohoka ariko muze muraraba sama ejoro hoho uzoba bukwiye kabisa. Umbera umwami rero tugakurikirana amacu tubakire hama dushishikare tubana namwe ibihe byiza cyane gose. Reka ce tugaruka.